Les Afrimamas, femmes danseuses rurales, veulent vivre de leur passion. Au nord du Burundi, nichées entre collines et traditions, de Kayanza vit au rythme du travail de la terre. Ici, les femmes rurales ont longtemps été invisibles, cantonnées aux tâches quotidiennes. Mais sur la colline Karinzi, une nouvelle énergie est en train de naître. Une énergie portée par la danse. Elles se font appeler les Afrimamas, des femmes rurales, mères pour la plupart, qui ont découvert tardivement un talent qu'elles ne soupçonnaient pas, la danse. Izo mpano ntitwari tuzi uko tuzifise, nyene twagiye tuvyiga buke buke kugeza yaho tubimenye. Nous ne savions pas que nous avions ces talents pour la danse. Nous l'avons appris petit à petit. Issues du monde rural, ces femmes ont grandi dans la précarité, loin des opportunités culturelles et artistiques. La danse n'était pas un rêve, encore moins un métier. Mu misi iheze nta kintu nari nimariye, naratema icarire, nkakora utundi dukorwa nyene two muhira, nyene bivanye nuko nyene nabonye ino timu, nagiye numva abantuma ko kubera je mvuka mwikinga, nza numva barantumye ko kubera garafurere nyene turakorana, yaba ngaha nza numva barantumye ko tibirya rero umukobwa ko wibereyeho mu buzima bubi ari hagati mu twavyuye nuko urabuze uradufasha woho ko uhora ubikora bikakunanira, wagerageje nukuza rero uzuratonda mu kibanza c'imbere ufashe tuze turakurabirako. Tego ni vyiza, ndaza turatangura ubuzima, turaca mu buzima bugoye, turakora turazamuka kubona tugeze no ngaho ubu. Yego. Avant, je vivais dans une grande précarité. Je faisais de petits boulots comme collecter la terre pour fabriquer des marmites. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais danser devant des caméras. L'idée est née d'un désir de promotion socio-économique. Igituma twavyiyumviriye kubasanga butaka icambere uko mukuru wanje nabivuze ko mukuru wanje yavyiyumviriye, twabanje twavyiyumvira tuja hamwe turavuga ati nitwakora content izo bimeze uku bizotuma na babandi bose bamwe bantu usanga bakora avuga ngo bajya abantu ntibashoboye, bajya abantu nta kintu bafise, barabumba bamwe baragira bakagenda gukorera abandi bantu, ariko twariyumvire turavuga ati mbese bajya bobo ni gute bogira ibindi bintu byabo batarinze kuza gukorera babandi bantu, batarinze kugira nyambari za nkono bakora babumba, gute tutobereka ibindi bintu navyo bizotume navyo bibageza ahandi kore. J'ai vu en elles un potentiel énorme. Nous voulons leur offrir une chance de s'épanouir et de subvenir à leurs besoins grâce à leur talent. À travers la danse contemporaine et la musique moderne, les Afrimamas transforment leur vécu en expression artistique. Elles s'approprient aussi les réseaux sociaux
pour faire rayonner leur culture au-delà des collines de Kayanza. Les Afrimamas incarnent un pont entre tradition et modernité. Leur danse raconte l'histoire de la femme rurale burundaise tout en s'ouvrant au monde numérique. Ibintera isoni iyo ndiko ndatamba kubera nyene nabigiyemo ndabigombye kandi nari mbona yuko bizongirira akamaro. Quand nous dansons, nous nous sentons libres. Nous montrons que même une femme rurale peut créer, inspirer et être admirée. Mais leur choix ne fait pas l'unanimité. Dans une société encore conservatrice, danser en public reste mal compris. Ibintu bariko barakora bano bamama abantu benshi ntibarabimenya ntibarabitahura benshi aho benshi usanga bavuga ngo bajye bamama ngo bako baragira barashira isoni ngo bivanye n'ibintu bakora abandi bakavuga ngo babuze icyo bagira ngo babuze icyo bakora ahubwo ngo botuma bagenda ngo kurima mutuvugira mukavuga ati ba mama bo mu Kayanza bamwe bagira utuntu n'utu nabo nyine bogira boshika hariya ubu tukavuga ati bakavuga ati nyambari umunsi mukuru w'abakenyezi bakavuga ati gadutumye ko baba mama kubera bijya biradufasha birabafasha naba kubera iyo babonye bari mu bandi bantu bakomakomeye nabo bararyoherwa gose birabahimbara gose. Nous demandons aux gens de mieux comprendre ce que nous faisons. Ce n'est pas honteux, c'est un métier comme un autre. Nous appelons aussi les autorités à soutenir ces femmes, surtout lors des journées dédiées aux femmes. Ubu ndambara igitenge kirimo bitatu mu misetse ntahora ndagihangara nahora nambara twa dutenge bitwa camurugura abayingo mugabo ubu rero nambara igitenge bitwa mushwashwa cyangwa na dowanasi nyene nditeze ko nzoyambara cyangwa mari wa cya gitenge c'ababosi ndaciteze nzocambara so n'ikiro cifu nyene namba bishitse ndakora nkakora ndaburaye rimwe uwundi musi bukeye nza numva bavuga ati bijya rero twaturimo mwarara mukoze twarangutse nimuze tubaha ikiro cifu. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je peux contribuer à nourrir ma famille. Je me sens respecté. Au-delà de la danse, les Afrimamas retrouvent confiance, dignité et solidarité. Le groupe devient un espace d'entraide et d'émancipation féminine. Malgré les progrès, les défis restent nombreux, des revenus encore insuffisants, un manque de matériel professionnel et peu d'accompagnement. Twege nk'ikintu twosaba yuko twobona twateye intambwe tukabona nyene turi mu buzima nk'ubw'abandi nyene barimo uko kuntu tuza duheza gukora tugaca twiyumvira kuza gutema icarire tukabona yuko twobihagarika. Leta ikintu twoyisaba nuko yoduha nk'ibikoresho bikwiriye kugira ngo badutumye ko nko mu mahanga turonke uburyo bwo kugerayo tukayisaba yuko nyene yoduserukira ku buryo Nous avons besoin de soutien pour améliorer nos conditions de travail et aller plus loin. Leur ambition est grande. Représenter un jour le Burundi dans des compétitions artistiques internationales et rapporter des devises au pays.
Africa.